Murazi ko igihugu cacu cihaye intumbero yo guteza imbere igisata c'ubuhinga bwa none, kuko ico gisata gifise ikibanza kinini cane rwose mu iterambere ry'igihugu. Uburundi rero bwararonse imfashanyo y'ikigega c'isi yose yerekeye uguteza imbere ico gisata c'ubuhinga bwa none. Kugira ngo rero umuntu amenye yaja, abanza kumuraba aho ari, agaheza akamenya niyo agomba kurora n'ingene yo kwitegura kugira ashike. Iryo toza rero rizokwerekana aho tugeze mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none. Icegeranyo kizoba muri iryo tohozwa kikaba arico kizoba ifatiro mu migambi yose izokurikira kugira ngo ico gisata c'ubuhinga bwa none gitezwe imbere. Muti ico gikorwa kizorangurwa na bande? Abazorangura ico gikorwa ni ibiro bisanzwe bimenyereye kugira amatohoza nk'ayo, bikaba vyaronse ico gikorwa habanje kuba amahiganwa. Abazogira ayo matohoza rero barabanje kuronswa inyigisho zamaze imisi igera kuri 3. Kuva kuri no munsi wa mbere rero bakaba bakwiragiye mu gihugu cose, bakazoca mu mihana. Ariko rero ntibisigura yuko bazoca kumuhana nka rusansuma. Hariho imitumba bazoja ko ku buryo basanze ibiharuro bakuye ku mutumba umwe muri komine bishobora gutanga ishusho ry'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none muri yo komine yose canke mu ntara yose, baheze babifatire ko ico bita echantillon. Muti none musaba iki? Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru busaba abajejwe intwaro, abarongoye ubuzi butandukanye, abajejwe umutekano gufasha kugira ngo abo bazoba bariko bakora ico gikorwa bazogikore borohewe kugira ngo nibizovamwo bize bimeze neza. Tugasaba kandi umwene igihugu wese, eka uwo wese abo bazoriko bariko bagira ayo matohoza bazoshobora kwegera kugira ngo bamusabe amakuru ko yoheza akayatanga n'umutima mwiza, eka akabakira nk'abari ku gikorwa kiriko kigomba guha iteka igihugu cacu. Namwe abamenyesha amakuru ico tubasaba gufasha gushikiriza ano makuru ku bene gihugu. Murazi yuko amajwi yanyu agera kure, gutyo abene gihugu bose bamenye ico gikorwa kiriko kiratunganywa, hama nabo baheze baterere kugira ngo kigende neza